Bwana Yesu asifiwe. Izina ni Nduwimana Alpha Kisade. Nifuje gutanga ijambo ry'Imana. Reka dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Mana yera, Mana ugororotse, ndagushimiye ko dukunda kandi kutwitwararika. Turonse umwanya mwiza wo gusanga ijambo ryawe Mwami. Nuko ubwanje mpezagire, ndavuge mu bwizigirwa, najye mu bahezagire libagire ikimazo bukoze. Urakoze twe duhezagira, ukatugira ubuntu gamura amaso yacu ubwenge bwacu ngo tune tukurondera mu mwiza Yesu Kristo umama cyo nizeye. Amen. Ikigo bise kivuga ngo akamaro ko gusoma ibitabo, akamaro ko gusoma Biblia, akamaro ko kurondera amabanga y'Imana aho ari hose yanditse. Ndabaha rero kwitwa Daniyeli, hamwe no kurota inzozi, hamwe no kuronka yerekwa. Daniyeli hariho amabanga menshi yamenye kuko yafashe umwanya wo gusoma ibitabo. Ayo majambo ushaka gusoma Daniyeli igice cy'ikenda ku murongo wa 2, ariko nsonye neza nohera ku murongo wa 1 nkacasoma no wa 2 gatubyumva neza. Havuga ngo mu mwaka Dariyo mwene Ahasuerisi umuvyaro bw'Abamedi yimyemwo, yimitwe kuba umwami w'igihugu c'Abakarudaya. Muri umwaka wa 1 ari ku ngoma, jewe Daniyeli namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka Yerusalemu hazomara ari misaka ko ari imyaka 70, ariyo nyene ijambo ryoraho ryavuze arivuga Jeremiya. Amen. Ni ijambo ry'Imana muri umurongo wa 2 nsomye nerekana ko Daniyeli ubwiwe yamenyeshejwe n'ibitabo igitiri c'imyaka Yerusalemu izomara ari misaka. Rero hamwe no kumvira ry'Imana, hamwe no kurota, ariko amabanga ari mu bitabo Imana tagomba kurigira avuga kandi kuko byanditse. Rero bidusaba umwete mwinshi wo gusoma ijambo ry'Imana, duserangura ijambo ry'Imana kugira ngo amabanga yose anyegeyemwo tuyabone. Iyo usomye urabona ibanga ry'Imana. Iyo wumva ijambo ry'Imana hariho ijwi riri mu ijambo wumva, hari ukuntu umuka amaso ukabona. Kandi nyene mu vyesho Yohana 1:3 havuga ngo iki? Umviriza, hahigwa usoma, kumbe usoma arahiriwe. Hahigwa nabumva amajambo y'ukuvugishwa n'Imana, bakitondera ivyanditswe muri yo kuko igihe kiri hafi. Aye mwanditsi by'Yesu Yohana avuga ko umuntu asoma ahiriwe. Umuntu asoma agaca ashira mu ngiro ibyasomye, umuntu asoma agaca yitondera ibyanditswe byo mu jambo ry'Imana, uwo numuhigwe. Reka tuane dusoma twumve ingene jambo ry'Imana rivuga. Ibyo Yohana 22 ku murongo w'icyo havuga ngo kandi arambara ati ntumatanishe ishashara n'ikimenyetso amajambo avugishijwe n'Imana yo muri iki gitabo kuko igihe kiri hafi. Uni Yohana yahishuriwe na Yesu Kristo amabanga akomeye, acabwirwa ngo ntamatanishe ishashara n'ikimenyetso. Amajambo yanditswe mu cyo gitabo ayashyira hagaragara amenyekane. Byumvikana usomye mu byo Yohana harimo amabanga menshi n'amajambo atamatanisha ishashara, n'amajambo tugomba gusanga tugasoma kuko igihe kiri hafi tukamenya ibirimwo. Muri Daniyeli we yigeze kubwirwa ngo amatanishe ishashara kuko igihe kiwe cyari kirekire. Usomye muri Daniyeli 12 kuri 4 avuga ngo nuko rewe Daniyeli gumiza ayo majambo yawe muri ntirate, umatanisha ishashara igitabo cyabyo, udomeka ikimenyetso gushitsa igihe cy'iherezo. Niyo benshi azoserangura muri cyo kandi ubwenge buzogwira. Byumvikana yose muri Daniyeli harimo amabanga menshi yari ameze nk'ametanisha ishashara mu gihe cya Daniyeli, ariko iki ni gihe cyacu cyo kuyasoma no kuyaserangura no kumenya ivy'inyegejemwo ngo tumenye ingene tugenda. Tutabisomye tuzopfa rubi, tugira ibyago kandi byari byanditse. Bantu benshi bavuga ngo biragoye, ngo biragoye, ngo biragoye.
ariko Imana yatanze mpwemu yera ngo duhishurirwe ivyo. Iyo dusoma, iyo tujya hamwe, nicyo gituma tugomba kwama tujya hamwe kugira ngo iyo umuntu yigije mu by'Imana abantu baryumve. Iyo umuntu ayishuriwe ngo avuge icyo yishuriwe, nuko ijambo ry'Imana ridutera intege ngo tubandanye guserangura, kuko iki ni igihe cy'iherezo kandi igihe kiri hafi. Niko birivuze ibyo Yohana 10 kuko navuga ngo iki, kandi imituragaro indwi imaze kuvuga, nariko ngira nandike, numva ijwi rivuye mu ijuru rirambara riti, matanisha ishashara udomemwo ikimenyetso. Ibyo imituragaro ndwi ivuze ntuvyandike. Hari amabanga menshi atanditswe, byumvikana ko tugomba gusenga Imana ngo Imana idishurire ibyo iri kwiravuga ubu. Ibyo ivuze ubu byaravuguye, sikuvuga ngo biranditse, kuko Imana iravuga. Ibyo yavuze kuva kera rero biranditse, ariko ibyo ivuga ubu ntibyanditse. Biduha ko dusenga gose, tugasenga cyane, tukamenya ibiri mu mutima w'Imana. Rero gushika umenye umutima w'Imana, kandi nico gituma uko nabigishije kugira ngo Imana igwa amabanga, hari amabanga itagomba kuvuga yo kumatanisha ishashara. Samabanga yose Imana ikubwiye uvuga ivyo kugiye kuvuga, ibitaguye kuvuga naho urabireka. N'ibya Daniyeli, muri Daniyeli yabibariwe na Yohana, murumva ko bibariwe. Usomye kandi rero ibyo Yohana 10 ku mutwe w'amajambo havuga ngo iki, uwo marayika yari afise agatabo. Usomye mutwe w'amajambo ngo marayika yiyeretse Yohana yari afise agatabo. Cyumvikana mu gitabo harimo ikintu, igitabo ukironse urazingurura urabi birimwo, Imana izogufasha. Bibiliya urayizingura urabiri ibirimwo. No mu bindi bitabo hajya habarimo amabanga. Wanditse igitabo afise message agomba ko abantu bamenya, ariko abantu benshi mu gitabo ntacumenga bazigayo, umenga nta kiriyo. Rero ndabaha umwete wo gusesangura ibitabo byose no kumenya ibyo mamagaro wawe uguteka kurondera mu bitabo. Harimo abantu bakera bari bafise ingabe nk'izo ufise cyangwa nk'izo ufise, bagira ubuntu barandika. Hari ibitabo byinshi bisigura Bibiliya, muri byose naho nyene harimo amabanga atari make, kuko Bibiliya nticyandikwa, Bibiliya ni imwe, ariko ingabire zitandukanye abantu basigura amatopike atari make bagafasha ishenge. Ku ingabire zose zifasha ishengero ry'Imana. Bamwe rero bakoresha kwandika, nibo n'abandi bakoresha kuririmba kugira ngo message yabo ishike. Rero niko nabwira ko gusoma ijambo ry'Imana no gusoma ibitabo birimo amabanga. Twasanze Daniyeli yarabonye amabanga atari make akuye mu bitabo, yadasoma ntabwo yabihishuriwe. Dusome Daniyeli 8:6 naho nyene twumve ko akutubwira uko ijambo ry'Imana rivuga. Daniyeli 8:6 avuga ngo, kandi vyerekanywe by'ubwira bugaca n'ivy'iyo minsi yavuzwe n'ivy'ukuri, ariko ugumize ibyo weretswe muri ntibate, kuko arizoba hahise igihe kirekire. Daniyeli yeretswe ibintu izoba cigihe kirekire, none tubirimwo bakundwa. Dukwirikira gose kandi dukwirikire kabisa kumenya amabanga ari mu gitabo ca Daniyeli. Dukwirikire kumenya amabanga ari mu byahishuye Yohana. Dukwirikire no kumenya amabanga ari mu Bibiliya muri rusangi. Umuntu agobagira umwete wo gusoma, agasoma. Harimo apanga ingene basoma Bibiliya umwaka wose, nabyo si bibi. Harasoma igitabo kimwe bakaciga gushika Bibiliya bayihejeje. Ibyo byose tugomba kubikora dusenga. Umuntu asoma ijambo ry'Imana asenga, umuntu asoma imirongo mike asenga, yiyumvira. Harimo ihishurirwa ridasanzwe nk'uko nabivuze mu ijambo, hari mu ijwi. Uko je banyigishije hajya intumbero y'ijambo iri mu muntu yayivuze. Umuntu avuze ijambo niyo wazi ico avuze. Naho yo kwandika utagira ubuntu n'Imana, udahishuriwe ntibutahura. Nico gituma hari amadini menshi abantu babitahura ugutandukanye, ntibamenye message itanzwe. Mbere wanashaka n'abigishwa ba Yesu ntibatahuye Yesu 100%, bari bazi ko azogaruka bakiriho. Laba imyaka iheze Yesu aduze mu ijuru, abigishwa ntibakiriho, bibo bavuga ngo aduza tukiriho. Rero ntibakiriho, baravuze ubutumwa, bakoze ivyabo bwadushikiye. Nimba twogirirwa ubuntu, Yesu akaza asanga turiho vyiza. Asanzwe tutakiriho naho
bizoba uko vyanditswe, byose ni ivy'Imana. Basi rero reka mbandanye gusoma hano havuga ngo muri umwaka wa mbere ari ku ngoma jewe Daniyeli namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka Yerusalemu hazomara ari misaka. Iniyo jambo nagombye ko cyane ko ibitabo vyamenyesheje Daniyeli igitigiri c'imyaka Yerusalemu izoba ari misaka, kuko ivy'Imana avugije Yeremiya ntiyagombye kuvugisha kandi Daniyeli, byasaba ko Daniyeli abisoma aho Yeremiya yavyanditswe. Rero amabanga menshi abitse mu bitabo, uko kera nta ma video bari bafise, kera nta ma audio nkandiko ndatuma batuma bakora nkuko tubikora umunsi, ntibayakura nkuko bo barandika abaye bagiye ubuntu. Abandi muri bika ko message bayitanga ama generation ku ma generation, nibona makritire akora bitari bike kugira ngo message ibandanye kumunwa gusa. Nico gitwa migenzo itari mike, hari ibintu bakora ngo bakipinge message, kandi ico cyato message igenda nabi ntishike neza, urazopima ubwira ijambo umuntu kusha kwa 10 message izoba yatabagaye. Nico gituma hari urwango rwinshi mw'isi, message zigenda nabi, umuntu atanze message igashika nabi. Ni mu vy'Imana ibyarabaye, message ntishike neza. Rero twashima Imana tugiriye umuntu, kandi dushima Imana ko ivyanditswe dusha kwitadura mpwemu yera, kandi biri mu Mana bisha kutuzira direct bikiye muri mpwemu yera. Rero twirinde gutanga message nabi, umuntu wese atanga message y'ukuri. Kuzotanga message itariyo, Imana izoyimuhora. Basi neko ndabatera umwete wo kurondera Imana mukurikije ibitabo uko byanditswe muri buriye mu itanguriro, ugashyira mu byahisho Yohana. Umuntu agira umwete wo gusesangura, harimo amabanga menshi. Bisigaye ka dusenge Imana tuyishimire iduhaye ino banga. Mwami Yesu mwamugorotse, ndagushimiye ku buntu uduhaye bwo kumva ibanga riri mu bitabo. Muri Bibiliya harimo amabanga, na Daniyeli yamenyeshejwe n'ibitabo imyaka Yerusalemu izomara ari misaka. Ntabwo byaciye mwiyerekwa, ntabwo byaciye mu kuvugishwa, ariko yasomye ibyo Yeremiya yari yaravugishijwe akabyandika. Nakudwe gutahura ibyavugishijwe biri mu ijambo ryawe Mwami. Utubwiye ubuntu, bikunezere tuvugishe, bikunezere kwandika ibyo tuvugisha. Urakoze kudushoboza, urakoze kuturongora. Wibuka wahamagaye, wibuka intumwa, wibuka bungere, wibuka bigisha, wibuka bavugisha, wibuka navuga butumwa. Urakoze ko twese twibuka uko umuntu wese wamuhamagaye mu ibanga wamushizemwo. Weshe icyoro ni mwiza Yesu Kristo, umwami wacu nizeye.